nyene icubahiro umukuru w'igihugu kivandimwe ca Zaire, nyene icubahiro umukuru w'igihugu kivandimwe ca Tanzania, nyene icubahiro umukuru w'igihugu kivandimwe c'u Rwanda, nyene icubahiro warurongoye igihugu c'u Burundi, banyakubahwa bashingantahe bapfasoni mugize leta y'u Burundi bushasha, nyakubahwa mukuru wa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, bashingantahe bapfasoni mwaje guserukira ibihugu vyanyu muri ibi birori, banyakubahwa bapfasoni namwe bashingantahe muri mu nama nshingamateka, bashingantahe bapfasoni gwaruka, barundikazi. Igenekerezo rya mbere ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 abarundi mwaritoreye mu mahoro ntangere umukuru w'igihugu mushasha kugira ngo arongore ku neza y'abarundi bose, uburundi bushasha burangwa n'amahoro kuri bose, agateka kuri bose, ukwishira n'ukwizana kuri bose, uburundi bushasha burangwa kandi n'ubumwe bushira imbere ubutungane, ukwihanganirana, ugusabikanya no kungana kw'abanyagihugu imbere y'amategeko. Igenekerezo rya 29 ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 mwarasubiriye gutora mwihitiramwo abashingamateka 81 mu bantu amajana 834 bari bitoje. Abo bashingamateka mwabatoye mu migambwe 6 bakaba ari abarundi bo mu bwoko bwose no mu ntara zose z'igihugu. Abarundi mwarongeye kwitera iteka no kuritera igihugu canyu kubera umutekano waranzwe n'amatora y'abashingamateka mu gihugu cose. Dutanguye gushimira abarundi bose ata numwe avuyemo kubera ako karorero keza mwatanze muri aya matora mu kwerekana izuba ryaka ko mushobora guhindura intwaro no gushinga nshasha mu mahoro n'umutekano ntangere. Turakengurukiye kandi abo bose bitaye ku rutare bagasubika umukanda bakabira icuya kugira ngo ubu Burundi bushasha tubushikire. Tukaba dukengurukiye cyane cyane abo barundi baduhaye amajwi bakongera bagaha amajwi abashingamateka bazodushigikira mu mabanga yo kurongora uburundi bushasha. Turakengurukiye kandi abo bose bemeye guhiganwa, arabahiganiwe ikibanza cy'umukuru w'igihugu, arabahiganiwe ibibanza by'abashingamateka, bose barerekanye ko bari n'ubutwari n'ishaka ryo gutsimbataza demokarasi muri iki gihugu. Mboneyeho akaryo ko gushimira nshimitse umushingantahe Petero Buyoya yemeye aya mahiganwa, hanyuma amatora aheze akaba yarubashe aho intahe ishize ataguhigima. Yarerekanye akarorero keza k'inyifato y'igishingantahe n'inyifato ya demokarasi, tukaba tumukomeye amashi. Turashimiye dushimitse abo bose bafashije kugira ngo ibi bikorwa by'amatora birangurwe neza. Muri abo hari abaterereye igihugu cyacu amafaranga yo kugura ibikoresho no kurangura akazi kajanye n'amatora. Hari abaduterereye abashingantahe n'abapfasoni bakoze akazi gahambaye ko gucungera amatora. Hari abasirikare, abajandarume n'abapolisi bakoze neza mu gucungera umutekano. Hari wa murwi ujejwe gutunganya iby'amatora, abo bose barerekanye umwe wese kuri muraba ko bashigikiye demokarasi mu Burundi. Twongeye gushimira abo bose batsundikiye ubutumwa bwo kudukeza, baba barongoye ibihugu, abarongoye amashyirahamwe, abarongoye amadini, abarongoye imigambwe, abadukeje ku giti cabo,
abo bose baraturemesheje baratwereka ko iyi ntsinzi ya demokarasi mu Burundi yari inyotewe n'abarundi bari mu gihugu be n'abari hanze mbere n'abanyamahanga bakunda igihugu cyacu. Abandi dukengurukiye cyane kandi bivuye ku mutima n'abashyitsi b'iteka bavuye mu mahanga bakaza kudufata mu mugongo muri kino kiringo gihambaye kuri twebwe no ku Burundi bose. Ba nyine icyubahiro bakuru b'ibihugu n'amareta, namwe mwese mwaserukiye ibihugu byanyu n'amashyirahamwe dufuditse, turabahaye ikaze mu gihugu cyacu, kaze muri isanze abarundi n'abarundikazi tubakirije yombi. Mu nkundire mumfashe gukengurukira umukuru w'igihugu cya Zaire Marshal Mobutu Sese Seko. Mumfashe kandi gukengurukira umukuru w'igihugu cya Tanzania Ali Hassan Mwinyi. Mumfashe kandi gukengurukira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda General Major Juvenal Habyarimana. Barundikazi, ubu Burundi bushasha mwaraye mutoye bugiye kurangwa n'iki? Ubwa mbere, amahoro kuri bose. Nk'uko mubizi, mu myaka iheze igihugu cyacu cyaraguye mu isanganya akatari gake. Umubabaro abarundi bagize wabahaye umutima wo gukunda amahoro kurusha. Koko biraboneka ko abarundi munyotewe amahoro. Amahoro mu gihugu cyanyu, amahoro mu makomine yanyu, amahoro mu mitima yanyu, amahoro mu ngo zanyu. Ayo mahoro tunyotewe twese tugiye kuyaharanira twivuye inyuma. Uzoza ashaka kutwononera umutekano uwo ari we wese, naho azoba yitwaje iki, azomenye ko azosanga abarundi miliyoni n'imiliyoni bahagaze bwuma baharanira ayo mahoro. Baharanira ayo mahoro twagwaniye kandi twaraye dutsindiye. Ubwa kabiri, Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazina muntu mu bice byose kandi kuri bose. Guturubika umuntu, gutabagaza ubuzima bwiwe cyane kubuzimanganya, gufungira abantu ubusa cyane kubafunga bitajanye n'amategeko, kutubaho umuntu ngo nuko atifise. Ibyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri iyi ntwaro y'Uburundi bushasha. Ubwa gatatu, Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ubumwe nyakuri mu Burundi, kubera ko ubumwe bw'abarundi bwagiye bubangamirwa n'ingendo y'akarenganyo, iyo gukumirana, iyo kutubahana. Tugiye gukosora iyo ngendo mu gushyira imbere mu byo tuzokora byose ubutungane kuri bose, mu kwitwararika isabikanywa ry'itunga ry'igihugu ku bantu bose bo mu bwoko bwose, bo mu ntara zose, mu gushyira imbere ukungana kw'abanyagihugu imbere y'amategeko, ntihagire uwitwaza itunga cyangwa amamuko ngo akandamize abandi. Ubwa kane, Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ukwishira n'ukwizana kuri bose. Uko kwishira n'ukwizana kuzobonekera mu mwidegemvyo w'abanyagihugu, mu myifato ya demokarasi muri byose. Abantu barongorwe nabo bitoreye kuva hasi gushika hejuru, abantu baserure ibyumviro byabo atangumanzi. Ubwa gatanu, Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ingendo yo gushyira imbere ibikorwa. Mu Burundi tugira Imana, dufise abanyagihugu bakunda ibikorwa. Uwo mutima wo gukunda ibikorwa tuzowushyigikira kugira ngo tugwize umwimbo muri byose, turonke ibyo dufungura n'ibyo dushora mu masoko. Gushyira imbere ibikorwa ntibiraba abakoresha isuka gusa, biraba abarundi bose, abarimyi, aborozi, abanyakazi b'amasosiyete, abakozi ba leta, abadandaza, abahingura utugenegene. Dusabye umwe mu bimwerekeye gukura amaboko mu mpuzu,
duhiganwe turushanya umwete wo gukora gutyo tuvana igihugu cyacu mu bukene dushikire ya majambere azodukomereza iyi ntwaro ya demokarasi kuko nakarenga umuntu aharana inzara hakazinduka inzigo iyo nzigo nayo ikaba ariyo ngwezi y'induru. ubwa gatandatu Uburundi bushasha bugiye kurangwa no gusabikanya itunga ry'igihugu. Ni ukuvuga ko duhakanye ingendo zahitiye zo kwigungira zo gukumirana, ari vyerekeye itunga ry'igihugu, ari vyerekeye imigambi y'iterambere, ari vyerekeye amashuri, amavuriro, ari vyerekeye akazi mu bisata byose. Abarundi dutegerezwa kubisabikanya mu ntara zose, mu moko yose, mu bantu bose, kugira ngo umwe wese aronke ico cyose afitiye uburenganzira atawandi awangura. Ubwinduri Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'umwitwarariko uhagije mu gutunganya no mu kubungabunga ibya leta. Abazaba bajejwe akazi ka leta bazocungwa ijisho n'abanyagihugu kugira ngo bakorane ubwira akazi bajejwe. Itunga rya leta ntirisesagurwe canke ngo rinyuruzwe. Uwuzokorakora mu itunga ry'igihugu, uwuzorisesagura azoba ahemukiye abanyagihugu, azoba ahemukiye Uburundi bushasha, nawe abanyagihugu ntibazomubabarira. Barundikazi, mu mezi atandatu ari imbere tuzokwitwararika gutunganya ibikorwa bikuru bikuru bikurikira. Ubwa mbere, mu maguru masha tugiye gutegura itegeko ryo kugirira ikigongwe abafunzwe imbere y'itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu, ari abafungiwe politike, ari abafungiwe ibindi byaha, kugira ngo abo bene wacu nabo bave mu mvuto baze badufashe kubaka Uburundi bushasha. Dusabye abarundi bose kuzohakura akarorero ko kurekurira umwe wese abo bamugiriye nabi, kugira ngo dutangure Uburundi bushasha dufise imitima mishasha, imitima yerase. Bwa kabiri, tugiye kwitegurira bikwiye itahuka ry'impunzi z'abarundi. Turazi ko benshi mu barundi bari hanze bariko baritegurira gutaha. Mu maguru masha tugiye kurungika intumwa mu bihugu duhana imbibe n'iburaya kugira ngo zitohoze neza abashaka gutaha uko bangana, zitohoze neza ibyo bakeneye. Hanyuma izo ntumwa zigarutse tuzoca dukoranya inama y'amashyirahamwe asanzwe aterera muri icyo gikorwa hamwe n'abazoba baserukiye leta, kugira ngo twegeranye uburyo bukwiye bwo kwakira abahunguka. Ubwa gatatu, mu maguru masha ubushikiranganji bwose buzokwiga politike yerekeye ibitegerezwa kurangurwa muri ubwo bushikiranganji. Iyo politike nshasha itegerezwa kuzokwirikiza porogaramu ya sodebu n'ivyumviro nyamukuru twashikirije abarundi igihe twariko turahiganirwa kurongora Uburundi. Ubwa kane, muri aya mezi atandatu ari imbere tuzobandanya gutegura ivyerekeye amatora ya ba musitanteri hamwe n'abashingantahe barongoye imitumba. Nico gituma ibwirizwa rigenga amakomine rizotegerezwa kwigwa n'inama nshingamateka ku buryo abanyagihugu baronka muri iryo tegeko uburyo burashe bwo kwitorera ababarongora mu makomine biciye mu mahiganwa y'abitoreza ibibanza byo kurongora imitumba, amakaratiye n'amakomine. Ubwa gatanu, leta izokwihutira gusubiramwo iringanizwa rya wa mugambi ugira gatandatu utegekanya ingene imigambi y'iterambere izorangurwa. Nkako uwo mugambi ugira gatandatu wari waringanijwe n'iyi leta itubishije yisunze ivyumviro by'umugambi watwara ico gihe. Dutegerezwa rero gusubiramwo uwo mugambi twisunze porogaramu y'umugambwe s'abanyafrodeko. Ubwa gatandatu, tuzokwihutira gutegekanya kundi gusha ingene amafaranga ya leta ategerezwa gukoreshwa
ni naco gituma tuzogiriranira ibiganiro hamwe n'abaserukira cyacu bigaca amafaranga mpuzamakungu hamwe n'ibanki y'isi yose kugira ngo twumvikane ku mfashanyo n'ingurane igihugu cyacu kironka n'uburyo ayo mafaranga ategerezwa gukoreshwa. Muri ivyo byose tuzoshira imbere ico cyose gishobora kugirira akamaro igihugu cyacu na cyane cyane mu vyerekeye guteza imbere ubutunzi. Ubwindwi mu minsi iri imbere tuzotegura twongere turemeshe ibiganiro mu makomine, ku mitumba, mu makarasiye, mu makambi y'abasozi. Ivyo biganiro bizoba bifatiye ku ngendo n'inyifato nshasha bitegerezwa kuranga abarundi muri ubu Burundi bushasha. Iyo ngendo niyo nyifato bikaba ari ibi: gusonera agateka ka zina muntu, guharanira no kubungabunga amahoro, kubahana, kwihanganirana, gukunda ibikorwa no gushira imbere ubwira n'ubukerebutsi, gushira imbere ubutungane kuri bose muri byose, kwigiza kure ico cyose gitandukanya abantu kikababuza. Barundi kazi, ubu Burundi bushasha mwaraye mutoye bugiye kurangwa n'iki? Ubwa mbere, amahoro kuri bose. Nk'uko mubizi, mu myaka iheze igihugu cyacu caraguye mu isanganya akatari gake. Umubabaro abarundi bagize wabahaye umutima wo gukunda amahoro kurusha. Koko biraboneka ko abarundi munyote wa amahoro mu gihugu cyanyu, amahoro mu makomine yanyu, amahoro mu mitima yanyu, amahoro mu ngo zanyu. Ayo mahoro tunyotewe twese tugiye kuyaharanira twivuye inyuma. Uzoza ashaka kutwononera umutekano uwo ari we wese, naho azoba yitwaje iki, azomenye ko azosanga abarundi miliyoni n'imiliyoni bahagaze bwuma baharanira ayo mahoro. Baharanira ayo mahoro twagwaniye kandi twaraye dutsindiye. Ubwa kabiri, ubu Burundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka ka zina muntu mu bice byose kandi kuri bose. Guturubika umuntu, gutabagaza ubuzima bwiwe canke kubuzimanganya, gufungira abantu busa canke kubafunga bitajanye n'amategeko, kutubaha umuntu ngo nuko atifise. Ivyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri intwaro y'u Burundi bushasha. Ubwa gatatu, Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ubumwe nyakuri mu Burundi, kubera ko ubumwe bw'abarundi bwagiye bubangamirwa n'ingendo y'akarenganyo, yo gukumirana, yo kutubahana. Tugiye gukosora iyo ngendo mu gushira imbere mu byo tuzokora byose ubutungane kuri bose, mu kwitwararika isabikanywa ry'itunga ry'igihugu ku bantu bose bo mu bwoko bwose, bo mu ntara zose, mu gushira imbere ukungana kw'abanyagihugu imbere y'amategeko, ntihagire uwitwaza itunga canke amamuko ngo akandamize abandi. Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ukwishira n'ukwizana kuri bose. Uko kwishira n'ukwizana kuzobonekera mu mwidegembyo w'abanyagihugu, mu nyifato ya demokrasi muri byose. Abantu barongorwe nabo bitoreye kuva hasi gushika hejuru, abantu baserure ivyumviro vyabo atangomanzi. Ubwa gatanu, Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ingendo yo gushira imbere ibikorwa. Mu Burundi tugira Imana, dufise abanyagihugu bakunda ibikorwa. Uwo mutima wo gukunda ibikorwa tuzowushigikira kugira ngo tugwize umwimbo muri byose, turonke ivyo dufungura n'ivyo dushora mu masoko. Gushira imbere ibikorwa ntibiraba abakoresha isuka gusa, biraba abarundi bose, abarimyi, aborozi, abanyakazi b'amasosiyete, abakozi ba leta, abadandaza, abahingura utugenegene. Dusabye umwe mu bimwerekeye gukura amaboko mu mpuzu, duhiganwe turushanya umwete wo gukora, gutyo tuvana igihugu cyacu mu bukene, dushikire ya majambere azodukomereza iyi ntwaro ya demokrasi, kuko nakarengo mu nda haraje inzara hakazinduka inzigo, iyo nzigo nayo ikaba ari yo nkwezi y'induru.
Uburundi bushasha bugiye kurangwa no gusabikanya itunga ry'igihugu, ni ukuvuga ko duhakanye ingendo zahitiye zo kwigungira, zo gukumirana, ari vyerekeye itunga ry'igihugu, ari vyerekeye imigambi y'iterambere, ari vyerekeye amashuri, amavuriro, ari vyerekeye akazi mu bisata byose. Abarundi dutegerezwa kubisabikanya mu ntara zose, mu moko yose, mu bantu bose, kugira ngo umwe wese aronke ico cose afitiye uburenganzira atawandya wangura. Ubwindwi, Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'umwitwarariko uhagije mu gutunganya no mu kubungabunga ivya leta. Abazoba bajejwe akazi ka leta bazocungwa ijisho n'abanyagihugu kugira ngo bakorane ubwira akazi bajejwe. Itunga rya leta ntirisesagurwe canke ngo rinyuruzwe. Uwuzokorakora mu itunga ry'igihugu, uwuzorisesagura azoba ahemukiye abanyagihugu, azoba ahemukiye Uburundi bushasha, nawe abanyagihugu ntibazomubabarira. Barundikazi, mu mezi 6 ari imbere tuzokwitwararika gutunganya ibikorwa bikuru bikurikira. Ubwa mbere, mu maguru masha tugiye gutegura itegeko ryo kugirira ikigongwe abafunzwe imbere y'itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1993, ari abafungiwe politike, ari abafungiwe ibindi vyaha, kugira ngo abo bene wacu nabo bave mu mvuto baze badufashe kubaka Uburundi bushasha. Dusavye abarundi bose kuzohakura akarorero ko kurekurira umwe wese abo bamugiriye nabi, kugira ngo dutangure Uburundi bushasha dufise imitima mishasha, imitima yera de. Bwa kabiri, tugiye kwitegurira bikwiye itahuka ry'impunzi z'abarundi. Turazi ko benshi mu barundi bari hanze bariko baritegurira gutaha. Mu maguru masha tugiye kurungika intumwa mu bihugu duhana imbibe n'iburaya kugira ngo zitohoze neza abashaka gutaha uko bangana, zitohoze neza ivyo bakeneye. Hanyuma izo ntumwa zigarutse tuzoca dukoranya inama y'amashirahamwe asanzwe aterera muri ico gikorwa hamwe n'abazoba baserukiye leta, kugira ngo twegeranye uburyo bukwiye bwo kwakira abahunguka. Ubwa gatatu, mu maguru masha ubushikiranganji bwose buzokwiga politike yerekeye ibitegerezwa kurangurwa muri ubwo bushikiranganji. Iyo politike nshasha itegerezwa kuzokwirikiza programme ya Frodebu n'ivyumviro nyamukuru twashikirije abarundi igihe twariko turahiganirwa kurongora Uburundi. Ubwa kane, muri aya mezi 6 ari imbere tuzobandanya gutegura ivyerekeye amatora y'abamusitanteri hamwe n'abashingantahe barongoye imitumba. Nico gituma ibwirizwa rigenga amakomine rizotegerezwa kwigwa n'inama nshingamateka ku buryo abanyagihugu baronka muri iryo tegeko uburyo burashe bwo kwitorera ababarongora mu makomine biciye mu mahiganwa y'abitoreza ibibanza byo kurongora imitumba, amakaratiye n'amakomine. Ubwa gatanu, leta izokwihutira gusubiramwo iringanizwa rya wa mugambi ugira 6 utegekanya ingene imigambi y'iterambere izorangurwa. Nkako uwo mugambi ugira 6 wari waringanijwe n'iyi leta itubishije yisunze ivyumviro vy'umugambi watwara ico gihe. Dutegerezwa rero gusubiramwo uwo mugambi twisunze programme y'umugambwe Sawanya Frodebu. Ubwa gatandatu, tuzokwihutira gutegekanya kundi gusha ingene amafaranga ya leta ategerezwa gukoreshwa. Ni naco gituma tuzogiriranira ibiganiro hamwe n'abaserukira cacu gigaca amafaranga mpuzamakungu hamwe n'ibanki y'isi yose kugira ngo twumvikane ku mfashanyo n'ingurane igihugu cacu kironka n'uburyo ayo mafaranga ategerezwa gukoreshwa. Muri ivyo byose tuzoshira imbere ico cyose gishobora kugirira akamaro
igihugu cacu na cane cane mu vyerekeye guteza imbere ubutunzi. Ubwindwi, mu minsi iri imbere tuzotegura twongere turemeshe ibiganiro mu makomine, ku mitumba, mu makaratiye, mu makambi y'abasoda. Ivyo biganiro bizoba bifatiye ku ngendo n'inyifato nshasha bitegerezwa kuranga abarundi muri ubu Burundi bushasha. Iyo ngendo niyo nyifato bikaba ari ibi: gusonera agateka kazina muntu, guharanira no kubungabunga amahoro, kubahana, kwihanganirana, gukunda ibikorwa no gushira imbere ubwira n'ubukerebutsi, gushira imbere ubutungane kuri bose muri byose, kwigiza kure ico cyose gitandukanya abantu kikababuza kwihanganirana biciye mu moko, ku ntara, ku miryango, ku madini n'ibindi. Iyo ngendo niyo nyifato nshasha bizotegezwa kwigishwa mu mashuri yose kuva ku ntango gushika muri kaminuza. Barundi kazi, Uburundi bushasha twinjiyemwo n'ubwa bose, nta nyagupfa nta nyagukira. Twese dutegerezwa kubugwanira, twese dutegerezwa kubungabunga, twese dutegerezwa kubwubaka, nabwo butegerezwa kutubera icugamo c'amahoro n'iterambere kuri bose. Turasavye rero ntihagire n'umwe yikumira, ntihagire n'umwe yigira sindabibazwa. Twese tugira urunani rw'intamenwa, maze demokrasi ivyagire mu gihugu, abarundi bishire bizane, batunge batunganirwe, tuzohore twiyaga umugani amabi yari yarakataje abarundi kuva turonka intayo yo kwikukira. Ndangije ndabifuriza amahoro mu mitima yanyu, amahoro mu ngo zanyu, amahoro mu gihugu cacu. Imana iduhezagirire abarundi n'abarundi. Murakoze.